Yesu yuko abashaka bangabe mwese abenshi maze kumva payeje. Hari umaze gutanga umugambi muri payeje mwe. Hano okay. Uko nakora bivuga payeje umugambi w'igihugu ujejwe gushaka kugwaruka mujeye ubutunzi kutunganiriza ubutunzi n'akazi. None uwo mugambi waje ubaye. Murabizi ko ngaha mu Burundi cyo kimwe mu bihugu bya Afrika ugwaruka n'ugwisha. Ibiharuro bya rusansuma iherutse byerekana neza yuko abarundi ibice 30 baba ibice 50. Urugwaruka rero mwumva rwinshi rufise ibibazo byinshi. Ibibazo bimwe muri ibi ibibazo bijanye no kuronka akazi. Mu mwaka wa 2020 habaye iharura ryari rikizishijwe n'ubushikiranganje mu byo byo harimo intwaro y'agace mu gihugu. Byerekanye yuko babifise abajene bize barenga 200 amajana. Abajene bize barenga 200 amajana. Muri ico gihe nyene ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwaraharuye abakozi bukoresha usanga bukoresha abakozi 120. Byumvikana ko mu 2020 abizi batagira akazi basumba inshuro 3 abasanzwe bakora, donc une capacité de l'État. Isigura ko nuko leta yo gufata abajene bose abakozi bose kabiruka kugira ngo ifate bashasha twaguma dufise abajene barenga 2000 bize batagira akazi. Kandi ari niko mvuga ibiharuro byo mu 2020. En ce temps hari abandi bakurahiza amashuri biyongera kuri abandi. Hanyuma ibiharuro nyine mfise byerekana yuko ku bice 93% by'abarundi by'abashobora barundi amashuri bamara hafi ya 5 batararonka akazi kambe. Kuva ku banyeshuri 100 by'amashuri indwi gusa baza kuronka akazi directement, abandi na 93 baraza kuma babandanye bategera ibyo kuronka akazi. Hanyuma ibiharuro byerekana kandi ko mu 2050 abarundi bazoba bageze ku miliyoni 26. Abajene bazoba ari benshi cyane. Urumva rero gutwara igihugu ukaba ufise intumbero yo kwiyumvira igihugu n'uyumvire kuri no situation kiba kibazo. Na rero payeje avuga kubera ko yari cyo mukuru w'igihugu. Rero leta y'uburundi bafite ko yuko aho kubita ubuzi muri fonction publique reka bahe uburyo abajene ariko benshi bafite ubwenge bafite umwanya munini wo kuba kandi bafite esprit ouvert kugira ngo bashobore nyene gushira mu ngiro imigambi maze iyo migambi izotume secteur privé iduga cyane kuko ni secteur privé niyo bitanga ubuzi niyo itunganya n'igihugu neza. Rero payeje yavuze rero kugira ngo ifashe urwaruka rufise impano rufise amaprojet kubaha amafinancement kubaha inyigisho maze we nyine bashobore kwiteza imbere. Ndibuka ko nagiye kuri Université y'u Burundi ngiye gusigura ibintu bijanye na payeje. Umujene umwe arambwira ati mbega wowe iyo payeje twara ni wayikreye? Akambwira kasi je nayikreye. Ati none kubera iki ibyabananiye ariko muri mutubaza ngo tushobore kudukore no kwavuga n'ikirundi ngo so apanga kora ibyamunaniye. Ati ko wumva muri entrepreneuria ayo hari ubukiriro ayo mafaranga mu duhaye turiya cyangwa duhaye ni mustwara hakumve muri ubwo buzi tubaje kubwo tubishoboye hanyuma nawe mugende gutunga muri iyo entrepreneuria yanyu. Mugabo urumva yo imujene y'abavugira nta biyaruro yarafise kuko urumva ko nubwo bukirukana abakozi ba leta bose abajene bize bakagira akazi bibaza gukwirwa. Mugabo nk'umuntu ashaka kuba mu kironi byagenze gute mu Burundi kugira ngo ndiko ndafata umwanya kugira isubira abajene bavyumve byagenze gute kugira ngo dushike kuri no situation aho abize batagira akazi basumba inshuro zirenga 4 abasanzwe bakora muri leta. Byagenze gute gushika mu 1993 Burundi bwari bufise kaminuza imwe. Hanyuma ku banyeshuri bose yandikishije mu wa mbere ibice 10% n'ibyo byaronka amahirwe yo kuja muri secondaire. Ibice 10% 90% baca bataha
muri abo 90% 35% bararonka amahirwe y'ukutubura mbwa abandi bose baje bataha. Hanyuma mu 1993 ko niko mondial haraba ico bise les objectifs du millénaire pour le développement. Bacha bashinga yuko éducation ari droit pour tout le monde, c'est un droit humain. Nta muntu n'umwe ari kuriwe kubuza umuntu kwiga. Bacha rero niho haba ikintu kijanye na éducation pour tous. Muri ico gihe mu Burundi twabibonye gute? Hacaza amakoleje kumino, hacaza n'ama-université privée. Ubu turiko turavuga mu Burundi bufise ama-université arenga 50 n'ama-université n'amashuri yisumbuye. Ariko mumenya ko kuri babandi 10% baronka amahirwe yo kuja kuri l'école secondaire, uniquement 1% ya no 10% nibo baronka amahirwe yo kuja kuri kaminuza. Urumva kandi cyoroshye kurongera akazi 1% de 10%. Kandi barazi ko abarundi benshi bakaja kwishura benshi benshi biga benshi basanga bari muri agamuka. Urumva kuva ico gihe rero kugeza no munsi abiga baba benshi mugabo u Burundi buca kwinjira mu ntambara. Muri ico duca kwinjira mu ntambara, la croissance économique ikiraba stopper net. Iwa muri abantu biga ntiwakurikiranwa n'umurindi abantu bakrera ama-entreprise kugira amashuri bakazi abandi. Ama-université yoyo yakunya forma arunda ku isoko kugeza aho tuba muri no situation y'uyu munsi. Hariho abantu bashobora kuba bati payeje nta impact turabona ku bijanye no gukira akazi. Habwira ni ibibazo payeje turagerageza gutorera inyishu bihari kuva mu 90. Mwe mushaka payeje gutorera inyishu mu myaka ikunda bizofata umwanya aho karagaciye. Rero payeje yagiye kugira ngo ishobore gufasha urwaruka bafise impano ko ruronswa ibitahe maze ushobore kwiteza imbere. Payeje rero ifise ibisata bitatu. Igisata ca mbere ni igisata kijanye na formation et renforcement des capacités. Ukabisha ubwenge no gukabura ubwenge. Mugabo iki gisata rero kirimo ibisata bibiri. Igisata ca mbere kiri muri ico navuze kijanye no kwigisha urwaruka ku bijanye n'ihinduka ry'imibereho. Ushaka kumakaza. Burya ngaho mu Burundi jena narabivuze hariho de façon générale muri Afrika hariho ikintu no kwita la culture du sous-développement. Iyo culture du sous-développement ukiye kuyiraba uza kuyisanga iri muri mutwe wacu kandi iyo isigura ingene dukoresha amafaranga, ingene tubona amafaranga. Urumva amafaranga uyabona nk'amafaranga ukoresha kwikenura ni witwara cyo kintu n'umuntu abona amafaranga n'umutahe. Amafaranga uyabona nk'umuntu ayakoresha kugira yikenure uraronka ibihumbi 10 bigaca ngaha bigasohokera hariya. Uyabona nk'amafaranga ateza ku mutahe byawe ibihumbi 10 ubikoresha kugura amakara ukayagurisha kwa kanaka akunguka amafaranga 10 ainsi de suite. Kuja Abraham yabyaye Isaac akabyara ubundi y'amafaranga kizagakura akaba menshi. Turaba rero muri kiciro mu Burundi bimeze gute kugira ngo ushobore gutera imbere mu migambi y'iterambere utegerezwa kuba asije mu gukora ukamenya importance ya épargne. Dushaka tugenda kuraba mu Burundi ingene bimeze. Uraza amaproblème amwana abajene n'abarundi bakunda uraza gusanga harimo ikintu kiri question ikintu mubaza est-ce que ikintu nta impact gifise kuri development uko byose birana mu mutwe. Abarundi bavuga ngo imbitsi ya cyane yabikiye mukeba. No kuvuga ko ndiko ndabereka ukuntu kiriciye tubuza gushobora gutera imbere ngo imbitsi ya cyane yabikiye mukeba. Uwabiriye siwe yabiriye. Amavuta y'umugabo na yamuraye. Nukurya bike ukaryama kare. Hanyuma bakabandanya n'amaproblème menshi ajyanye n'ibyo. Akwereka yuko bobo ari kunjere numvise resama yahinduye aheruka gusohora indirimbo avuga ngo weekend igira ko amatubagare. Size ko muyobo yibuke ndirimbo iseho resama ati weekend igira ko amaze gushuha kugira ngo tuje mu kirori. No kwinda icyuno munsi ibyo yeje byeje bikabazwa abejo. Bishurove na wakati no kujya imwe iyindi inziritse. Ati tana n'urumecha turarukubita kubera
Daima amafaranga gukora rero amafaranga gukora bisi gusa kandi ngo ntabwo bazobaho imyaka 5 amafaranga gukora bisi gusa kandi ntabwo umuntu azobaho imyaka 5 iyo wavukiye mu gihugu muri society ibi bintu bakubwira misi yose biratinda bikaba ibisogo binaciye ukabona kumwe ngo nta kibazo na kimwe et pourtant Microsoft iyo yumvira ngo ivyejo byobaza bejo ngari kubaka ndetse yubatse Michelin iyo yumvira ngo utumuga ngo twarariye muri ivyejo byo nta kindi iyo yumvira ngo ntabwo zo bakijana yari gushobora gushika iyi rero iyi comportement nayo bita culture sous développement aho kuma wumva yuko ibintu byose bituna utudutwa yuko utahari ibi byose tutamfu abashaka rero bategeza kwaza guhindura iki kintu icyaka bikirena amandika zo guhindura bose abarundi barakubwira bati imfizi ntama itegera nasi twese turabizi mutama yakoze ku mafaranga wamumenya ariko wumvise kuva ya musozi gataka gutero nini atarivuga bazima wachumuti mutama mafaranga musi yayakoze aba bajene nabo nyine kubera ko imfizi ntama itegera nasi nabo nyine kujya bamizuko amfashe umwe muri abo bose mu miliyoni 10 nta n'umwe yashikana kugira ngo nabo bafise umugambi bachaje gukora nta n'umwe yashikana gikuri kuko arabyize mu kibano bavyiga mugira yuko uyarose ubanza kwikura umwaka banza ko bashabaye nabo bashaka kwikura iki nico tugira abashaka kubateza kubanza guhindura hanyuma mu maprojet tumaze kufinansa ndamaze kubona yuko tumaze kufinansa amaprojet agera ku 2019 kuri amaprojet 2019 hari amaprojet menshi nta 10% y'amaprojet atwarwa n'abadamu tumaze kufinansa ni ukuvuga nta 10% abadamu n'abigeme baguma baninyuma ku bintu bijyanye n'ibintu tutekoza amaprojet kino ne bivaye uko nababwiye yuko ibintu byose birafise origine muri societe haganye mukira abana n'aba bakiri bato ugiye gusaba amafaranga mama wawe akenshi mama wawe akubwira ati ngusabise ntibazeso bizakugira impact y'application abakobwa bazakuca bakura mu mutwe bazi yuko amafaranga n'umugabo ngendana ko umugore atigera agira amafaranga bagaca bakura bari muri iyo mentalite yuko umugabo ategerezwa kuba afite amafaranga rero bavyibuka mu ndirimbo z'ikirundi abadamu benshi abakobwa benshi baguma biyumvira na biri bagerageje n'ingene bazogira mariage nziza mu bikorwa runini bavuga ngo uwa mbere yaraje ngo bati uyo suyu uwa kabiri araza wafise urushatsi umengo ngo sinzi hama uwa gatatu bacaraza yambaye ibitire n'ibiki baca bati uyo n'uyu ko yari afise n'urufunguzo rw'umuduga mu ntoki bisigura yuko iki kintu rero iyi mentalite izakuca iguma iri mu ntuze mu mutwe w'abigeme bitume rero batiye kurika boku mu bintu bijyanye no kurondera imitahe kugira ngo bashobore kwiteza imbere rero murabyibuka urabona umuhungu amaze kugwiza 16 abandanije agera gusaba amafaranga se wiwe haragera igihe bakabwira ati mugabo nta maboko ufise ntugera kwiyondera mugabo iyi discours nta muteri w'amafaranga y'igihe mukobwa n'imyaka 15 genda wonyine kwiyondera amafaranga tunderezo muzi kaza kwima beke kanga ugana n'umwe abwira umwana we w'umukobwa ngo wewe utagira kwiyondera hanyuma urumva amafaranga ujya gukora les affaires ushobora guprospera muri affaire udafise ikintu kijanye n'ubusutwa bikanavyitwa ravyo icyo bituma umukenyezi mu Burundi umukenyezi n'umuntu yitonda saa 10 aba yamaze gushika muhira mugabo saa 10 z'itonda akaba yavuze kubura so niko muri ibyo muri ko tuvyiga alors que aba affaire arasupoza yuko ugenda guhura na kanaka ugenda guhura hajya mu kuvuga business kugira ngo uti mugo gasanga kitu cyo mu Burundi ibi bintu byera cyane hanyuma izo tume yuko umukobwa abakobwa turati umukobwa afise ideni y'imiliyoni 100 yatoye muri payeje n'uwaye mugabo y'umutwera waje kumurisha
azi yuko iyo deni y'imiliyoni 100 bazorihana navyo nta mugabo mutwe wewe nyavuge wowe umwige uri ngaho muri Sare ni waba ushaka gutera imbere ni waba ushaka ko ejo uzogira ijambo reka kwiyumvira reka kwandika wiyumvira ko amafaranga urugabira ngana gusa we nawe umuntu rondera amafaranga ko kwisinzima aho ibintu byahindutse ayo ma violence basée sur le genre yahindutse naho abagore babanje kuronka indépendance financière udafite indépendance financière birashobora biragorana ko ushobora kugira ijambo uvuga kuko abafaransa nibo bayivuga neza bavuga ngo qui paye commande qui finance commande ufise umutayi wa commande niba bavuga ngo service rero cyangwa cyane ko navuga kijeje rero kwigisha abajere yuko iyo mentalite isanzwe iri mu mitwe yabo babanza kuyikura mu mutwe nagenda babwire ikintu kibi kuba bavuga ngo bega ngo uri ngo kugurisha ngo hanyuma kumwuza agatwara iki nagenda babwire yuko ubu twofata bati reka tugurishe Burundi bose bati umwe wese agakuronka miliyari 5 tugurishe Burundi bwose ari bavuga izi miliyari 5 bakaziha umwe wese mu myaka itari abasanzwe batunze uno munsi uba bamaze gutuka cyane abakene nabo za miliyari 5 babazi izo zaheze basigaye byari bitwara n'ishusho basigaye bazatindeka cyane none kubera iki bamwe baba batunze abandi nabo bacatira inyuma ni yamantakira ariko ndababwira byari baba mutuko n'utwara ibintu n'ibiki mutabihinduye bidahindutse naho ari kibazo rero abajene batambuye bitwa ndavuga baca baja muri inze ya kabiri aho tubaha rero des formations pratiques ama formation pratique n'ama formation ajanye no gukora réellement aha murabona hari abantu bari bafata ama image baca bagenda mu kanya cyo yatreta mugabo shaka usanga ari mu jeune yize communication kuri université akazigera bafata kamera akazigera batreta image uyu mujene rero yashaka kuma formation kugira amenye réellement akazi agire une compétence pratique hari aho ushobora gusanga bashaka gukora ibirato turabaha information mu bukozi bw'ibirato hari aho usanga bashaka gukora ku gushona kunka gusudira gufata amafoto kurima ibi byose amaformation arahari kandi ntari gusa en présentiel urashobora kuja no kuri platform ya Paege icyo twise Paege Academy ugatora des modules ukiforma wenyine kandi na certificat ukazironka atakibazo dans le monde actuel le e-learning turayikoresha no muri Paege kugira ngo ushobore guha amahirwe abajene batashoboye kuronka ubundi bwo kuza kugira bagire inzira abajene rero bashoboye kumva l'importance ya formation baca baja muri departement ya kabiri ijanye no gutanga amafinansema dutanga n'amafinansema ashobora kuva ku miliyoni 1 gushika miliyoni 100 z'amarundi kandi abajene baronka bakazosubiza atandukanye n'ubwambere iki kintu kibaye ashaka ngire abajene bamfashe kumera amashi y'ishwa y'ukuru w'igihugu ariko mvuga iki n'ubwambere iki kintu kibaye abantu benshi abakuru bose batwaye Burundi bandi batubwira yuko urwaruka ariko Burundi bw'ejo yaricho umukuru w'igihugu w'ubu le général Evariste Major Ndayishimiye Burundi wabajene mu Burundi bw'ejo abo abajene mu Burundi bw'ubu nico gituma yashyizeho ibikorwa ayeje ariko kwa yuko buri mugambi utanga amafinansema ava ku miliyoni 1 gushika ku miliyoni 100 aya mafaranga arasubizwa ku rwego atanyungutanzwe nariko bakora bwa mbere ibintu bibaye mu Burundi abagashaka sabe urwaruka numfashe kugira ngo dushobore gukomera amashi nyiricyo mukuru w'igihugu cyacu cyo Burundi twaje gushaka umuga kandi akafata engagement akavuga ati jewe umujene wese azobafise umugambi w'iterambere ushobora kumuteza imbere ugateza imbere igihugu nzokutaba jeune ya super bantu b'Imana birashobora kuba bijuganye bitazogaruka mu Burundi
bijya rero mbona ko biprofita ubu bikihari parce qu'on ne sait jamais c'est hanyuma abo rero abajene barose ayo mafinansima uko nabivuze ashobora amafinansima kugera ku miliyoni 100 tuca tubakompanya tukabakadira tugakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore gutera imbere. Igisata cya gatatu cya payeje ni ku bajene baba bashaka gukora amastage professionnel. Abajene bari ngaha abaheje amashuri barabizi ko kenshi iyo hagize apera candidature ku bitakazi bakubwira ngo ifo ngo experience ya 3 ans cyangwa 4 ans. None iyo experience uyironka gute utigeze ukora ari kuva ku ishuri? Bishobora kuba umwanya muri contradiction. Muri payeje rero icyo dukora turatanga ku mwaka amastage ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ku bajene baba bashaka kugenda gukora amastage ya 6 mois en entreprise kugira baronke experience. Andabisubira kuba bari bahejeje amashuri bidutanga stage académique dutanga stage professionnel. Il faut kugenda ugakora exactement kugira umukozi kugira uronke experience hanyuma ejo bishitse bashobore kuguha akazi cyangwa bakoresha gutanga experience muri jewe na experience nini. Hanyuma rero kuva ayishitangura turamaze gufinansa amaprojet atari make uko nabivuze, amaprojet agera ku bihumbi 4,119 tukaba tumaze gutanga amastage agera ku bihumbi 4,014 kubona bagiye gutanga amastage igihumbi ku mwaka. Hama tukaba tumaze guforma abajene batari bake baba 120. Murashobora kugenda kuri payeje